ndaguha inkuru mwana ndaguha inkuru na wewe uyiha abandi mwana uyiha abandi mwana. Ikirundi c'abarundi tuyagire sogoko. Patrice Ndafatira. Kuri ino ndwi turamukanye izina umugabo. Umugabo rero ni izina rigobotowe mw'itsitso Gab, ni integuza, mu ni nyitangizo, Gab ni itsitso, o n'agasozo. Izina umugabo riragobotogwamwo amazina yirebanga 10 ariyo yaya: abagabo, akagabo, ibigabo, ikigabo, imigabo, ingabo, irigabo, ubugabo, urugabo n'utugabo. Yamara ino ndwi yose twikweza izina umugabo gusa. Umugabo rero ni umuntu w'igitsina gabo, atakindi kintu nyene kubara inkuru na nyene kubarirwa bamuziko. Mu majambo make uwo muntu yitwa kandi murundi. Agacamuganire kajanye n'umugabo. Agahimbo k'umugabo kamutuma kuburana n'inyoni. Akazikira k'umugabo kazikwa n'isi. Akananiye umugabo karananya n'uwundi. Akari munda y'umugabo gaserurwa n'akari munda y'umubindi. Amosozi y'umugabo atembaja munda. Ibisokozo navyo: sokwe niruze, sokwe niruze. Aho hanze hari umugabo atugira amajanja, umwijima. Sokwe niruze, sokwe niruze. Urabona uwo mugabo angendurira ibitoki, urukero. Sokwe niruze, sokwe niruze. Ndagupfinze umugabo yatanguye kwabira nyoko impuzu. Sokwe niruze, sokwe niruze. Umugabo w'ugwara c'urubanza yubitse ingasiro. Ubu naho twumviriza akajajuro. Batigira hiyo umusakanyika nawe uranuka. Umugabo nuwonuka haciye hose bati haciye umugabo. Imvuvyi yahuye n'umuserebanyi ubwata bwatiti. Kutumwa tumwa n'amaki. Utoya n'amakuru y'ibwama nyuzuyinda. Iti wumva havugwa maki. Utumwami yategetse ko atamugabo akirira uwundi ubusa. Iti cangaho uzogwa imbere. Umugabo yaravuye mu gisagara n'imodoka, ashitse mu masanganzira abona umugore arima, amubaza ati: "Mugore we, iri barabara rija hehe?" Uwundi ati: "Ntaho rija ryama ngaho." Umugabo mutera imiragwa ati: "Uri kijuju wa mugore we." Uwundi ati: "Ikijuju newe ufata ibarabara utazi yo rija." Amajambo mperekeranwa nayo rero ajanye n'ijambo umugabo. Hariho guta umugabo, kwahukana n'umugabo, maze umugore agaheba umucance wiwe, kandi uruwundi yarakimushaka. Ubwa kabiri, umugabo w'ijunja n'umugabo afise igihagararo kinini, uko biri kose arutaba atari bake. Umugabo w'ijambo, umugabo w'ijambo ni umugabo w'imvuga kuri, ivyo yemeye abirangura. Iryungane ni waba uvuga wabapfunguje, ni muhungu wabo. Umugabo w'ijunja n'ijambo azira karenganya mu mvugo no mu ngiro. Izina rero umugabo rirasigurwa kandi ubwa kabiri n'umuntu umwe muri babiri bubatse urugo, akaba ariwe yitwa serugo canke senaka. Agacamugani: amajambo y'umugabo n'umugore aherera ku buriri. Umuhusha atunga ahusha umugabo bumvikana. Urugo rurimwe umugabo ruca ibigega. Akaziri karizana impene irivyarira umugabo. Umugabo yiganje yica so agacura nyoko. Akajajuro nako: umugore yagiye kwiganira umupatiri w'umuzungu ingene yubatse nabi, na cane cane umugabo wiwe mwamiza ku makofe. Ati: "Nyakubahwa patiri, jewe kubaka birangoye. Misi yose umugabo niyo ataco nakoze agira ngo twa, nanje nkagira nti vu. None wumva bizohera gute?" Umupatiri ati: "None uvuze vu ntuba umusoneye, bandanya uvuga vu, niko kubaka neza." Umugore yagiye kwa muganga abwira muganga ati: "Muganga, nizigiye kuza kungabanya amafaranga kuko umugabo wanje niwe yazanye akagahiri ku mutumba." Insiguro ya gatatu y'izina umugabo n'umushinga ntahe. Umushinga ntahe rero aho umuntu ashaka kuvyumvira neza ni mu majambo mperekeranwa, bivuga ngo gutuma k'umugabo umuntu. Gutuma k'umugabo umuntu rero ni ukubwira umuntu ngo agende ahure na kanaka amubwira ivyo yakononeye aho hose, kuko wanse kumuhangara ngo muhave mutana mu mitwe. Ubwa kane, izina umugabo rirasigurwa ko ari umuntu afise ishakana cane cane, afata nka nkama imico myiza iranga abantu nyabantu. Agacamugani kavuga ngo umugabo ntatinya urukamvye, ahavuye umugabo hasubira umugayo. Umugabo atari so akwibuka hejeje kurya. Amajambo mperekeranywa nayo rero ajanye n'uwo mugabo bivuga umuntu afise ishaka ni gupfa nk'umugabo, kwigumya ntutubwoko, maze ukihagararako ukagumana iteka n'ubuntu. Bivugwa cane cane ku muntu ibimugoye vyose
abirindana ishaka. Namahoro rero ndabakengurukiye no kumwunga no kumugezi kubona mwanyumvirije, naho kundwiza murakoze. Cari ikiganiro ikirundi c'abarundi mugitegurirwa na Patrice Ntafatira.